Hello guys, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye mu mpande zine z'isi aho muri hose muko madukurikirana haba ku matelefone yanyu ku mateleviziyo canke ku ma laptop yanyu nizere yuko muri fresh muri good muri power. Ijwi ni sanamu ni Judy Kael hama inyuma ya kamera ni Pontium from KZ Media niwe ariko ratuma mushobora kubona amasanamu nkaya. Then today mu kiganiro Talk with turi kumwe numwe mu baririmbyi afise bwiza cane aririmba R&B yandika amajambo meza simbesh nize nawe suwundi ni DJ Oli canke Olivier niko benshi bakunze kumwita kaze muri Iplasi Oli. Murakoze cyane. Murakomeye. Ego. Biranugwanugwa yuko uri umwe mu bahungu baririmba R&B kandi bitonda gose nivyo. Urukuru niyo nkuru. Oya rigero tabinkuru. Oya nivyo. Kandi bavuga ngo uvumwa na benshi ugatoto. Umva rero ngira ko babivuze ari benshi. Mugasi ndibaza sumwe. Nivyo nyene. Ndashaka kumenya abaririmbyi benshi uri barakunda kunywa ibiborera. Mbe uri aranyibiborera vya vrai? Wapi? Ego. Ntibirigera bishika ukavuga uti agakuku nkuko Spox yabiririmbye. Oya kubera ibya n'abagenzi banje rimwe niba bitahura baranagerageje kenshi mugabo byaranse. Ndashaka kumenya kubijanye n'indirimbo yawe Akana, indirimbo mwakoranye na MT number 1. Niyihe experience waronse gukorana n'umuririmbyi wo muri diaspora hama mugakorana indirimbo nk'igi iryoshe isa neza? Bo muri diaspora peut-être que nari kugira indi experience yaba twakoreye hanze ariko ko twakoreye mu Burundi urumva hanini nuko ari umuntu yantanguriye cyambere ejo kandi abizi akora neza rero kuri jewe nari msubwo bigiye twatanga nagira ico cyumviro cyo korana nawe ko navuga ne banazo azomira nta nikingira nta nicazonsigariza so kandi navuga nti peut-être turagiye muri studio juste kugira ngo mbese yuko yaririmbye ndabona ko peut-être atakintu nakimashobora kumuterera canke no muhanura urumva mugabo rero heureusement nakoranye n'umuntu mwiza umuntu yicisha bugufi parce que dushitse muri studio yarampaye opportunité yo kuvuga ati tanga iciyumviro rero ni experience yo gukorana n'umuntu asanzwe afise experience kugusombya je narahigiye ego. MT number 1 akubwiye ati tanga iciyumviro ni kihe cyumviro wamuhaye cyambere? Yaratangwa arandika kuko jewe ugerageje ko naririmbiye ku preamble na hofre rero arandika nawe parce que idée première mari wanje ariko ararimba yaranyumvisha ati umva gute nga umva bihwanye n'ivyo wipfuza urumva ni muri yo sense rero nkamubwira ni byo bavyiza bigenjeje uko canke peut-être nahuroroheje ongereza cyane ivyumviro nk'ivyo. Umuravye mu maso uri kuramuha izo conseil kubyerekeye indirimbo yanyu ubona yavyakira gute? Sinovuga ngo ni conseil ahubwo no kunganira kugira ngo dushobore gutanga ikintu kizi uko mwakibonye kimeze yavyakiriye neza vraiment kuri we vraiment nta kibazo yaramahoro twari mu munezero muri vibe kaze nyene yego. Indirimbo yawe Akana abenshi bayumvise baravuga ngo ni dedicace kuri Olivier. Indirimbo Akana yari iki? Ni indirimbo mu rukurikirane rw'izindi ndirimbo ndiko ndasohora akaburunga nahejeje. Oyasha ego yeah. Hama abavuga ko ari dedicace nabo babwiriye ibyo bibajije sivyo ni indirimbo nabivuze iri mu rutonde rw'izindi hari n'izindi peut-être nzosora acavuga ngo narimbiye banaka narimbiye baroya yeah. Ni juste mfise indirimbo nyinshi urumva izishikirwa nkazisohora ego. Okay. Turakunze kumva yuko hari aba artistes banshancane ba R&B bajana n'ibihe baba barimwo. Oli igasora indirimbo Akana yari mu rukundo rushushe guys.
je vraiment ico sinshobora kureka kubivuga yari mu rukundo rushushe n'umwana ashushe aho vraiment niyo mpamvu benshi bavuze ko ari dedicace mugabo muri kino gihe turabona umengo hari umuriro wagabanutse ndashaka kumenya nibiki biriko biraba muri kino gihe gawe kuko je sindatahura ntabwo nicyo kibazo twokirengana tukavuga ikindi jewe ndi ofete ndi wa muntu navuga gute reka tuvuge ko reka tubireke reka tuvuge iki kibazo gikurikira bya peut-être ndaza kugigaruka ko canke ndacishura ego ingorane no kutacishuye naho hashaba icyo bita calage hari nibugerega ibibazo byose si byo kwishura kandi ukuri kose si uko kuvuga ego mugabo aho nabivuze narabivuze autre part ucumenga le fait ko ndiko ndavuga ibi it's like ndaryohewe canke ndi fier y'ivyabaye but ico gituma urumva mvuga ntico kibazo aho cagarukiraho hanyuma tubandanye n'ibindi ndakubajije kuko naraye nkoze ikiganiro na Nadine Delicia sinzi ko navuga ton ex canke ta copine canke sinzi ko navuga partenaire wawe kuko mu byatubwiye ati ibindi byose ushobora kwivuga ariko ndabamenyeshe yuko ibikorwa twakoranye n'ubu tukibikorana kandi tukibandana tubikorana ndashaka kumenya apa y'ibikorwa muri lifestyle mwarimo ubu gifashe gute n'amahoro menshi rega ibitabaye ku mugaragaro birashobora kubantu gusa ni navuga gute je préfère ne rien dire kuri ico kintu reka je ndacihotse uko nyene kigumuko nyene hanyuma ibikorwa navyo turiko turabikora kandi ahubwo ngira ubu bigiye kugenda neza gusumba uko vyari bisigurika ko hari ikintu coba gihari hagati ya DJ Oli hamwe na Ding Delicia badashaka kutubwira gushika n'ubu dushobora gushiduka tubonye hariho ayandi changement yandi yagiye araba muri mu buzima bwabo bwa misi yose ibibazo byari kurabifobeka oya ni juste turi muri entertainment twese turiko turakora umuziki nta kindi na relation yanyu yari entertainment nyene canke yari serious ndagusaba ikintu ico kibazo uri kuragicukura buke kugira ngo roze kuronka imishukene ico kibazo ca entre je na Nadine nukuri ntaco nza kucishurako navuga gute premièrement reka basi tube clear ko vyahora kera siko bimeze ubu kandi ndumva ko vyo byarabaye kanasi wa muriro mwavuga warazimye ariko on sait jamais navyo tuzi burya na je sais pas kiraba ni nyisho umuntu oze mu zindi hariho kwishuri barakubaza ibibazo siko kwishuri baratubaza ibibazo bakakubwira ngo aha ni sigura canke bakakubwira aha ni ego canke oya canke bakakubwira bati ishura mu ijambo rimwe siko rero turi muri ego canke oya ivyejo bimenya bejo kandi ivyejo n'Imana ibizi jewe ico nzu no muri uno mwanya ni oya ntituri kumwe nta bindi ndashaka kumenya turazi yuko umaze kwishura ku ma TV online menshi ukavuga uti oya nawe ntituri kumwe aho tuko tuvuga ku bisanzwe ku byerekeye indirimbo akana kuko abantu benshi cyane njya ndirimbo isohotse twarishizemwe yuko yari dedicace ya Dinye sivyo ubu unye ahubwo novuga gute ni we n'abandi n'amajambo yabo nashoboye gushira ku mugaragaro novuga gute peut-être urafise ukubwira umuntu ukunda comment tu te ressens muri kumwe mu majambo amwe murajya harayo yambwira urumva rero reka tubivuga uko harimwe ga true story boje nashikirije vyiyumviro ugerageje kuraja Maria amajambo ndirimba sayo nemvanda n'amajambo abantu dusanzwe dukoresha
rero hari ijambo umuntu avuga rikangwa mu matwi okay irindi gusa ni création y'akana parce que abantu benshi bavuga ngo umwana ngo abana urabibona mbwa nta wari bwavuga akana uruwa kabiri nande GN yatango yavuze gute akana kararira mbwa nteririmbye urukundo nyumva bihuye gute mbwa byose byarakana yaririmbye akarize je naririmbye akaryohe urumva biratandukanye so nuko no bivuga ya uravye DJ Oli carrière yewe muri kino gihe kwigenda gute utoshima kuri bike navyiza ntiyoshima je mbona ikigenda neza parce que aho narindi mu myaka ibiri heza ubusiyondi biriko naho biduga buke genda biri cumbagiza biraduga ndabishima je ni bon umuririmbyi kuduga denku n'umuririmbyi aduga pole ubona ko ari uwuhe uprefera cyane kuko turabona hari abaririmbyi baza bakamenyekana then hakagera igihe bagahora hari abandi baza bakaduga buhoro bakamenyekana hama bagahora hari n'abandi baza bakabandanya uko nyene wewe uhitamwe kuba wahe muhizi mwiza n'uwoshika kuri objectif yiwe twese tuba twifuza ko vyokoroha mugabo dans la vie c'est pas comme ça kandi amahirwe ntangana muri wese afite inzira acamo rero peu importe uko bishika mugabo iciza nuko je dis bien gushika kuri objectif afite ubukene gushikako vyanyaruka vyateba gikuru nuko byoshika bwanje je mbona byose ari sawa mugabo twese benshi bifuza ko vyonyaruka je rumva ndi mu bantu bitariko biranyaruka mugabo I hope so konzoshika kandi ndazi ko ikintu kinjohera nuko ibyo natanguye bitabonetse uno munsi hari abantu bariko barabikunda abo ntibavyibagira no bariko barabikunda urumva birangyohera gusomba DJ Oli ni giki ushobora kubwira abantu bari mu rukundo siko abo bantu bari mu rukundo bose bari famous bose baraboneka umva ni nka kujya tuvuge nko kugati uhanure Fizo na Stein Sabina na Bernice urabona bake bantu kungira bari famous bazwi iki siko ndashaka kubampera impanuro ni giki bokora cyambere cyo mu rukundo ni kiyago ico kigize byose hajya nta umenye ico wundi akeneye batayaza juste kuyaga hanyuma ukaba direct ukaba umuntu w'ukuri nivyo bigize ibindi byose kuko urashobora gukena mugabo umuntu azi kumubwiza ukuri canke ko muyaga ukamubwira ingorane ziwawe ibindi bikagenda rero ukuri nukuyaga ico kintu mbona umuntu abakwiye gushira imbere mu rukundo hari amakuplu usanga umuntu ashobora gushavurira umuntu canke hakabaho ikintu umuntu agaca ahitamwo guhora uyo nawe umubwira iki okay novuga nti si vyiza deja meje kubivuga nukuyaga ahubwo ayo ukahavuga udafise iyo defo canke iyo karite yo kuvuga woreka kuyigira gute none ufise umunwa uravuga ufise umunwa uravuga none ndazi gituma kimbajije mugabo okay niki oya ntacoje no first ndakikubaje parce que nanje ni comedy birangora iyo nshavuye canke iyo mbabaye birangora kwiexprima mpitamwo guhora gushika umunsi nzokumva yuko ndi nzokumva yuko naho no kubwira ikintu cyari cyose je no kwiyakira sinimagine wewe ni imagine je nkavuga ati no naho novuga icyo nyishira cyose ndabona umengo ntitwokumvikana neza sivyo ariko nkaca mpitamo nkahora nk'umwaka imyaka 2 gahera ntarakubwira amezi 5 10 then umunsi naje kukubwira ubuzi yuko ndakikubwiye kubera je muri jewe nzi yuko naho ndakivuga ça va rien me faire niyo mpamvu ndakwajije ikintu kimwe no guhanura burya iyo ufise ikintu ibanga winyegejemwo muri ico gihe n'ubukiri réel parce que tubana uzi ko mfitiye ikintu tukabana tu fais semblant yuko menga nta kintu cigeze kihaba d'une part ni hypocrisie sindiko ndakujija nimba ariko meze parce que urumva urantwengeye muga hari akantu kari bavyumva kandi burya y'umusumari gucumise ni byiza ko kwicara ukahukuraye mugabo gutsinagira tu montres aux gens que tout va bien c'est byiza d'une part harimo akantu kaka hypocrisie mugabo je niko ndabitahura parce que nimba dufitanye ikibazo tu vois
ni byiza kumbwira yamara ikintu peu importe uko nshobora kubifata mugabo parce que hariho n'umuntu ashobora kudekuvura ko wari umufite ikintu umwaka franchement mwejeje ya il rero être direct umuntu mukamubwizanya ukuri wambabaje ikintu nawe bimeze uko ikintu wagikoze ni cyanyoye peu importe décision afata parce que ukimubwiye en fait umuntu ugiye gukora ikintu swate ni navuga gute ni ashobora kuba arakadefo abafise mugabo ukamubwiye akagakosora mugabo utakamubwiye ari gashobora kubandanya nako kakabana umwaka mu myaka ibintu numva gute biragoye rero ni vyiza kuba direct ukamubwira kiryoshe kitaryoshe mugabo umuntu akamenya ukuri noko nijyari uri mu rukundo ga uri ukunda umaze gukundana n'abakobwa benshi nimba ntiheze canke baki barenze babiri abo barenze umva kandi iyo barenze tuno bon barenze kimwe bari byinshi ndashaka kumenya nijyari ushobora kuvuga uti ahandi ndashobora kuhicara n'umwaka okay bon navuga gute jewe iyo ngiye muri relation parce que si n'ibintu nisangamwo si vya programme sindabitereshaje iyo ngiye mbanzi ko ngiyeyo simbanzi cyari nzopfayo nuko je no bivuga basi nigari ubona uti this woman bavuga this no bon nigari ubona uti uyu mukobwa ndashoboye gusohokana nawe ndashobora kugira amapartage nawe atandukanye ibintu bitandukanye mu buzima partage bo gusangira ibintu bitandukanye mu buzima ibyiyumviro urugendo bon oya turinze ndizi ndakwita shari wanje urumva jewe sintoratora aya sintoratora ni nayo mpamvu no dusohokanye ubona nta munyegeza rero dufatanye urumva abaruko mbamura ko byose bishoboka iyo uhebanye n'umukobwa kugira ushobore kwiyakira uvuga uti non là je vais être mu yindi relation fatigue hingana gute sinzi no bambeshe je rero burya rero urukundo rwanje rwanyaruka mugabo naragirageje kugira amahosherisho nsanga ni kubera peut-être navutse ku munsi mukore umunsi mukuru w'abakenyezi le 8 mars parce que nigihe mama yanyibaruka bari bazi ko yaviye umukobwa numva rero biranyaruka sinzi ngene bimfata nsanga byabaye bisiga ko ubu ufise undi mudata oya sindiko ndabishiramwe umutwe mfise devoir y'ama composition y'indirimbo nyinshi urumva rero ntawe turiko turahurira vraiment ego imbere ko turangiza ikiganiro cacu nigiki wabwira abakunzi b'umuziki ndundi bashishikara kuryoherwa n'indirimbo akana peut-être n'izindi z'abaremvyi bagenzanje hanyuma bashishikare kudushigikira ni message nkunda gutanga yo turiko turaririmba c'est pas parce que ntiturabatandero hari abantu bafise indi image baduha bajya ntibagira ico bakora hari abantu b'abapapa batunze imiryango hari abandi bafise abantu batwara mu ma kampani atandukanye urumva n'abantu bafise ico bimare n'abantu bafise ico bakontribuye muri societe uretse ko twisanzemwo navuga gute iyo mpano ako kandi kantu rero turi nk'abandi bantu batwakire badushigikire jewe n'abarimvye bagenzanje yo tuba tukagera ico kintu navuga turagushimiye ori nanje ndabashimiye cyane naho ikiganiro cyabaye cy'urukundo rwose ngorane nuko uririmba urukundo rero akagende gute uburengeye guhindura ugiye kubiki ubu ni navuga gute burya ndirimbye amadeception cyo genda gute navyo nyine n'urukundo urukundo ubuzima ugiye kuririmba ubuzima busanzwe it's the same okay nduzo kumumbaza ibibazo ngo abantu dukundanye bizobana indirimbo baririmbye okay sawa naye ngiye kuhindura ku buryo utazombaza ibibazo nk'ivyo by'urukundo ni waririmba indirimbo ivuga ku nzara nzokwaza kuvyerekeye inzara ni waririmba ku ndirimbo ivuga ibiti environnement nzokwaza kuvyerekeye environnement bizobana n'ivyo waririmbye sivyo ahubwo nzogaruka mbaze kuri mujya kuko ndafise indirimbo yitwa mujya ego urakoze cyane
Yego rero nshuti bakunzi ba E+257 ndabashimira cyane ko mwari kumwe natwe kuva ku ntango ya kino kiganiro. Ntiwibagiye gukora subscribe ku channel yacu, like, comment na share byanyu, ndaziko tubirindiranye igishika aho twari kumwe na DJ Oli. Turabasezeye.